cyo gituma tuzokwama tuvuga ko abantu kugira ngo befigira umunyenga w'Imana ndabasabe abari ngaha ikora hajya ishobora kudufasha twita école de salle bategekanije ibikoresho bitandukanye birimo amakonsantatire d'oxygène ku buryo n'abari umubyeyi afite ikibazo cyo guhema cyangwa umwana appareil radiologique. Nous devons harimo muri salle d'examen icyuma dupimiramo kumenya ko dupima dukoresheje ibishwara X itahiro X y'amazuru salle de contrôle tuje gupima hariya muri salle d'examen ishusho cy'iza hano iki cyuma kidufasha gusohora amashusho dushira ibyo twita amafilme ari byo byibona hano hashaza image amashusho ari ku mafilme nacyo nika muri dufasha kugira ngo dushobore gusoma neza icyo tuba twabona salle d'examen ukora ibipimo bayita chambre noire mu cyumba kirahura dukoresha iyi ni scanner nakora basubira kwa scanner tukabona ikoranabuhanga ziri hama turagira na chambre visuelle baraba ngo twapambere hariya muri salle twamupimye imbere na mbere muzana muri no cyumba mu nyuma reka ngire heza hace nza hiye birakaze cyane donc muri Korea amarore kwe kandi byiza bitatu ugereranije n'izari systeme ya kera bita pimo atunamira ushobora kubona neza ibyari byo kuko amashusho aboneka neza shaka binotwa nuko ubu twituye adashobora gutakaza umwanya amashini yaciye basataniye muri cyangwa ngeje nagiye muri moro gesa akantu kamutari byagenze gute turasenga abatamuntu apiragara amashineshi atatu gitambara ajya gukura ikibutso haje gukura ikibutso atakura ikibutso nagiye geze muri moro gesa akantu kamutari atureka tawe ati we akavuga Chimire se Barundi muvyeyi wacu General Ereka tsangwa atara heze mama Yes sir Ushobora yagutse urafise ugiye kujana yo
tubikorera amashyi amaboko hejuru poma amashyi menshi naduze ngeze hajya asanga hari moroge nziza cyane tugurwa nabi turi kumwe twese birashoboka turi kumwe twese birashoboka umwaka w'iki w'umunyabete barabonye hariya ati none iki gikora iki atizana atashaka kanukunda mbona icyo mudacu ndabibonye by'iwanje atanagoze niho murabambe ibyo twarondera mu bindi bihugu ubu aha birahari Nkuko muriko murabibona iri ni ivuriro Ineza Hospital yubatswe n'ishengero rya Beloved Church mu ntumbero yo gusahiriza imigambi ya leta gisata kijanye n'amagara y'abantu. Ivuriro ryubatswe hano kubera ko twabonye by'ukuri ko aka karere gakeneye ivuriro rifise ubuhinga bugezweho kugira ngo risahirize ayandi mavuriro asanzwe ariho. Ifise ibisata bitandukanye n'ibikoresho bitandukanye byo ku rugero rwa none bishobora gufasha abaganga bakoroherwa igihe bariko baritwarika amagara y'abantu. Hano vuga ku bijanye no gupima indwara hanini, bijanye no gukora abantu, bijanye n'amaso, abakenyezi bibungenze hamwe n'ibindi, ariko cane cane n'ibijanye n'ibyo twokwita gukora canke kubaga abantu ku buhinga bugezweho. Ariko kandi hariho n'ikindi gisata twabonye gikenewe kubera ko muri aka karere abantu bahangayika rwose. Murazi ko ubuzima bw'isi umuntu arafise aho burangirira, umuntu abuze uwiwe ari muri aka karere kenshi arinda kumuzungurukana akaja kurondera morgue hariya hirya mu bisagara, ariko navyo nyene twaravyiyumviriye kugira ngo tworohereze abantu bari muri kano karere basubire iki gikorwa caratwaye uburyo butari bukeya, miliyaridi 6 z'amafaranga y'amarundi. Ndavuga inyubako hamwe n'ibikoresho biri ngaha muri iri vuriro. Nini bakoze hano kuri iri vuriro bwatanzwe n'ishengero rya Beloved Church. Ishengero rya Beloved Church n'ishengero mpuzamahanga mu bihugu bitandukanye. Rero uburyo bwegeranijwe ku cicaro gikuru c'ishengero rya Beloved Church ku isi baradushigikiye kugira ngo dushobore kuranga ibintu byabo. Ishengero rifise imigambi minini. Guhereye hano turi, iyi ni faze ya mbere y'iri vuriro, kubera ko twifuza ko riba ivuriro rinini cyane muri kano karere. Ndavuga mu karere k'ibihugu turimo kuba cyane. Twifuza gutangura extension y'iri vuriro kandi nayo nyene tukayishira ku rugero rugaragara. Ariko kandi turafise imigambi itandukanye, haba mu nyigisho, haba kwigisha abo turongoye imigambi y'iterambere mu bibanza bitandukanye, kuko ishengero riri mu ntara zitandukanye z'igihugu. Aho hose hariyo imigambi itandukanye ikorekera mu bene gihugu. Ico tubwira bene gihugu nuko batotinya kutwitura, cyane cyane iyo babonye ivuriro uko rimeze baka n'ibikoresho biriyo. Hari n'abagira koba mbega ntitwabizi. Oya, ibiciro vya hano n'ibiciro biri hasi cyane kuko twakoze umugambi tugomba gufasha abene gihugu. Hari n'ibiciro uzosanga
biri hasi mu yandi mavuriro atwegereye hano, rero ntibotinya kutwitura kuko uhereye kubonana na muganga, dufise abaganga bakwiye, ibipimo byo ku rugero rwo hejuru navyo nyene bikorwa ku mafaranga makeya, uryamo kwambika abantu navyo nyene bikorwa ku buryo butoya, ibogira impungenge biho ku bwabo.